ngarutse mu rugo nje gucana umuriro muri kino gitero kuri froze cira umuriro nje gushinga imizi muri beat trap like fog in the sky ngarutse ndi mushasha kwi beat nshasha focus my pop I'm trying to make life I'ma make business everybody checking me look and follow me young strong all the time I represent city BJ my silly I know you gonna feel it. Kazi bakozi ba K9 TV kazi mu biganiro byacu uko twama twashikiriza rero kaze turi kumwe na n'umuririmbyi w'umudiho wa hip hop ni hip hop reka dugu umwanya ucane kwanza bace bakumenya abo bidakunda ucibabwira izina. Yes yeah young strong beat trap ngarutse mu rugo nje gucana umuriro muri kino gitero kuri froze cira umuriro nje gushinga imizi muri beat trap like fog in the sky ngarutse ndi mushasha kwi beat nshasha focus my pop I'm trying to make life I'ma make business everybody checking me look and follow me young strong all the time I represent city BJ my silly I know you gonna feel it you know me. Because everything I'ma show ya, I'ma give you what you need. Tell me what you see, tell me what you feel. I just wanna make it, everybody know me, cause I'ma make it sense. Young strong boy, nigga. Young strong. What up? Yeah. Yes. My bro, na chana Chenzi. Thank you very much. Yeah. Yes. So, Nururimbo, do you know me? Yes. Yeah. Ego. Nyuma y'imisi itari mike. Ego. Haciye amezane? Ego haciye amezane me sinigeze sinayilashije cyane ngo ndayishira habona ko niteguriye video yayo. Yeah. Yes. Bica byankire ko kwitaraso. So, ndibaza nawe nayigiriye ama interview kuri kuma radio nkabiri gusa. Ariko kubera handi nabonye biri difficile kugira isho gushika hishaka. Ncamira nkuba pause kugira mbanze ndayigire video izogaza ifise ingufu ikwiriye. Ni video wayikoreye hehe? Video nayikorewe n'umuntu yitwa Jado Good Trips. Yes, Good Trip. Yes, Jado Good Trip niwe yayinkore. Ni do you know me waririmbye n'izindi zifise ziri maze kuririmba nazo nyene warazi story ama video umuntu aca yibaza ati kuri ki do you know me video yatevye nico gira ngo kibazo twego no guherako. So umva ibintu biragoye umwanya n'ikintu cyambere kigoye n'ubuhinga kugira ikintu kimene neza urumva kigenda bukebuke. Je ndi umuntu atakunda kugira ibintu anyaragurika. Nkunda kugenda ibintu bukebuke. Jiki kitaraza ndakirindira. Sindi wa muntu urumva yuko ikitagenza uko ngo reka genda uko. Jewe uko musanze sije navyikorera umva hari abandi babidukorera. Cico nkora gusa ndagenda muri studio indirimbo nkayishiramo amajwi. Bakampa beat hama ikaba produit fini. Mugo après yaho tugiye muri video nibica bibindi urundi rwego. So urumva bajya abantu bayigukorera basha kugira kantu kakahotare umva ntusha kubibahora. Indirimbo tumva ko bimeze bye umuntu aca yibaza ati mbega none nyuma y'ino ndirimbo hagiye gukurikira iki? Indimbira hari yiteguye. Mugabo nayo numva ntasha kushayivugira habona mugo indimbira hari kandi yo isa niyaheze nayo nyene. Nayo isa niyaheze. Izovayo hacaja yindi. No iyo ndirimbo wayikoreye he? Ndimbo nayikoreye muri Agape Record. Nayikoreye n'uwitwa D1 baramunze ariko trending now. D1. Ndamubona sana. So umuntu aca yibaza kandi mbega kwa D1 ikwereka niyo korabo ya mbere? Ntitwakoranye na D1 ahubwo niwe yadukoreye n'umu producer. Sorry. Gusa mugabo iri collaborate avec n'uwitwa Damsafi. Kandi zo ari na korabo ya mbere? Si korabo ya mbere jewe burya sindi uno munsi. So nako ndaba kuri YouTube ya umenga niyo ni eko. So jewe burya neza abantu banze ku ndirimbo yitwa amamiliyoni. Indirimbo yitwa amamiliyoni nakoze. Hari muri 2013. Ego. So mugabo gusa ibya ibintu byagira ntitwerina kugira ngo tunde gusubira muri background ngo ahubwo nyene tubwire urumva ko hari ibintu umuntu usanga yarana yibagiye.
so je indimbo yitwa amamiliyoni abantu benshi barayinzimwo gusa bijya byabaye muri 2015 nta muntu numwe atabibonye mugo ntitwonda gusubira inyuma ngo tunde kubivuga ngo abantu benshi barabibonye abo byakoze ko byarabakoze ko naje byarankoze yego ndahunga ndongera ndagaruka so mva sinari ngikora ico gihe haba umwanya wo gukora akazi ka neza nkuko umuntu yariko arabikora byarabaye nk'ivyikubita kare nyine ukuntu ariko tout simplement novuga yuko umuntu ariko arakora bukebuke ibyabaye bavyabaye kahise katwigisha keza ku tuba twabonye ibintu bibi hama umuntu akashokora nyambari byabaye umuntu agashaka kubikora ijanye na kabigene kugira abandanye aja mu rugendo rwiwe rwa muziki neza nkuko tuba turabikora yego so nuko rero umva ko ari indirimbo uri kurategura neza cyane yakorewe muri Gap Record kwa umuhinyanyuzi D1 umva ko ari ikintu kiza cyane uriteze gusubira kuzamuka neza nico kintu nkeneye kuko na video ndazi yuko abantu bazoyemera cyane n'ubundi ko ndabona feedback ya kajya coming soon abantu bambwira ndabona yuko ibintu biko biraza neza kuko je musanze uko nasanze ndiko ndakora sineko ndakora nk'umuntu akora ivyo atazi bakora dushaka kugira dushike kure yego nakora nk'umuntu ashaka kugira ashike kure so rero je ndibaza n'ubu ivyo tuko turakora biri kuri linye sinibaza yuko hari ikintu kizoba nabi ndibaza abantu bazobishima nkuko twabahaye indirimbo kera yitwa amamiliyoni indirimbo do you know me ndashaka yuko abarundi bose boy feeling kandi ndashaka yuko moshigikira bakazogena kuri channel yanje ya YouTube ego bagashaka kunshigikira kuko ndashigikiwe nabi wanyu nta bandi bazaho kugushigikira ego so reka twibutse ariko dukurikirana muri Young Strong wariwe mu ducishiza kwa amamiliyoni gatoya mu bikorwa nkora jewe nkora ibirori ndakora mu ngoma nkabaha ibirori simpagarara sinicara nkora nk'umuravyo je nkora kugira ndonke amamiliyoni je nkora kugira ndonke amamiliyoni yes nuko ni young strong so Young Strong tiko turaheraheza uva kona karimbo keza ka trendinze nako nyene mu myaka yako ya 2013 ndashima vraiment yego ndashima ko abarundi babonye iyo uri kurakora neza baragushigikira niteze yuko no muri iki gihe bazonshigikira kuko turiko turakora ibintu byiza kandi by'amavuta yego ni kintu cyiza cyane reka rero mu gusozera ugire akajabo kaje ubwiye ariko dukurikirana ndetse na cyane cyane abafana bawe so je cyo no sabano basaba kudushigikira bakaja kuri channel yacu bakaja kuri channel yanje ya YouTube ni Young Strong Burundi kuri Facebook kuri Facebook nitwa YS Burundi IE canke ukagenda ukandika itwo ukandika nifise zibiri ukandika YS Burundi Egide cyangwa ukagenda ku mantuza ya page yanje ndafise page imwe yitwa Young Strong Burundi canke ukandika Burundi Beauty nkora hose zose na page yanje nkorera ko canke ukaja kuri Instagram nitwa Young Strong Burundi nkora vraiment so merci sana nuko rero bakonzi ba K90 TV merci kuba mwashoboye gutukurikirana kino gano twagiranye na Young Strong ngirango yatubwiye byinshi byiza hano bitari bike Young Strong turagushimiye nawe ndashimiye kuba mwampaye akakanya mukigora mukakampa sibya bose so but me I thank you very much Imana izobongereza umugisha muzobandanye mushigikira n'abandi ndibaza ko ibintu bizogenda neza twese turi hamwe merci sana nuko bakonzi ba K90 TV mwandanye mugira subscribe like na comments kugira tuonge feedback zanyu ciao